kuraba ku zuba cyangwa adashobora kuraba ku muco hariya kuri rya cyane ku matara ariko uyu mugoroba umukozi w'Imana amaze gusenga yagerageje kugurura amaso araba ku itara nta mabara agifise amaso ntashobora kumanuka kubera ko arashobora kuraba ku itara. Imana iriko irakiza mu izina rya Yesu. Ashobora kunama yaragaragaje kwivuza akumva ububabare buheze ariko bukagaruka mu kanya aho umukozi w'Imana arangirije gusenga yagaragaje kunama yumva ububabare bwagiye. Turahimbaza Imana. Urashobora kunama yarafise ikivyimba mu mugongo ikivyimba kingana nk'irigi kandi yarakimaranye nk'imyaka 6 ubu aragiye kwa muganga baramuha n'imiti mugabo nticigeze gishobora kuvyimbuka. Amaze kumva yuko dusenga tukavuga ati ibivyimba byose turabitegetse kugenda mu izina rya Yesu yiyumvije kuko ca kivyimba cagiye pi. Umugabo yagize isanganya aciye amezi makeya yagize isanganya mu kwa mbere hanyuma hano gatsinziri ku gisho cy'ikirenge yari yavunitse yaragiye kwa muganga arafata imiti mugabo nta na kimwe byigeze bimumarira. Rero muko mubibona hano yaje afise ibekiye ariko maze kumva ijambo ry'Imana yuko magufa yose afatana uyu munsi arashobora gutambuka. Haleluya, 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 haleluya. Umutwe ntiyashobora kuzugagiza umutwe ariko uno munsi mu kwizera yaje gusenga. Haleluya, haleluya. Imana iriko irakiza ububabare bwo mu mutwe, Imana iriko irakiza ububabare bwo mu mugongo. Ubushobozi bw'Imana bwururutse, Imana iriko iratabara abantu mugoroba kandi nisigira ko mu bushobozi buriko burakiza izi mbaraga ziriko ziragendagenda ikibazo cy'umutima yarwaye n'amasigo yarwaye na diabete rero yagerageje kujya gusenga ahantu hose atamiti anyoye. Uno munsi bariko baramusengera bavuze ngo asimbe yashoye gusimba yiyumva neza cyane.